Dear ladies and gentlemen, kuri iki cyumweru tariki 2 Werurwe 2025 nibwo Ferwafa yatangaje abatoza bafashe inshingano zo gutoza amakipe y'igihugu national teams in both girls and men. Mu bagabo ikaba yafashwe n'umutoza w'umunyaregeria witwa Adel Amrish, akazongerezwa na Eric Shimimana, ndetse mu gihe ikipe y'abagore yagumanywe na Kasambongo Andre, akazayifatanya no guharanira iterambere ry'umupira w'abaguru mu bagore. Uyu mutoza uje asanga imikino ibiri u Rwanda rutegereje, aho ruzakira Nigeria ku itariki 20 z'ukwa gatatu, ndetse rukine na Lesotho ku itariki 25 z'ukwa gatatu muri 2025 kuri Stade Amahoro. Uramuha amahirwe angana iki yo kwitwara neza. Bimwe mu byaranze uyu mutoza mu makipe yagiye anyuramo: muri 2004 yatoje ikipe ya Equatorial Guinea, muri 2007 kugera 2012 yatoza Burundi intamba mu rugamba, muri 2013 kugera 2014 atoza igihugu cya Kenya, muri 2016 yagiye mu ikipe ya US Mo Alger, 2018 yatoje Kenya, 2019 kugera 2022 atoza Botswana, 2022 atoza Yemen, ndetse 2023 yatozaga ikipe y'igihugu ya Tanzania. Muri uyu mwaka tariki 2 z'ukwa gatatu 2025 akaba hawe inshingano zo gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda, aho ategetswe kujyana ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu gikombe cy'isi. Reka tumutega amaso.